Sitaki. Shut up! Sawa. Baada ya kumfokea, nahitaji kibao halisia. Nahitaji kibao kabla kijatua hapa. Sura hii icheze. Mimi ninataka kuuliza swali moja. Kwa sababu gani wewe unataka ninyima mapenzi mbesere? Wewe. Action. Unaniona mimi? Sasa nimefanya nini? Nimefanya nini mimi? Mambo yoyote ulifanyaga ulikuwa unadhani mimi sitafufuka, sawa? Sasa kabla ya kusema nahitaji uchafuke, kabla ya kumwambia huyu. Yaani kitendo cha wewe ukigeuka hivi anaona kabisa umeshachafuka. Unachafuka hapo, ukija hapa yaani anajua kabisa hapa liwalo na liwe. Action. Hivi una akili timamu? Nakuuliza, una akili timamu? Tunalingana mimi na wewe. Kwa nini unitishia maisha yangu? Na kukomesha kuanzia leo. Usiongeze hata ingine siku. Mpasir. Shut up. Nisikilize kwa makini. Tena wewe. Stop. Every day nasemaga lakini wewe hausikie. Lakini nakuomnisamehe. Sitaongeza. Kila siku unaniomba msamaha lakini mimi nakwambiaga acha kufuatia maisha yangu. Ni kwa nini wewe lakini? Action. Nishakataza lakini unaendelea. Action. Wewe nishakataza lakini unaendelea, unafanya kizi unataka. Malaki wewe manaka uelewagi. Lakini naomba msamaha. Sitaongeza. Kama hiyo tabia iache. Utaona. Dona, siku nyingi mimi nakufuatiliaga tu. Nazidi kukuchunguza tabia yako. Yaani tabia yako inanikela. Sijui na minyori na simama sana zizi ya bangi. Yaani nashinda kuelewa katika hii nyumba. Nashinda kuelewa. Hata sijui tuishi haya mimi na wewe. Nikwambia fanya hiki au upendi fanya. Sasa unataka tuishi haya? Unataka kila siku tupatie sifa watu. Unashinda kujijele mwenyewe. Unataka kujere. Nataka kujere. Samahani. Sitaki wakina nivunja kichwa. Niko na mambo mengi ya kufikiria, sitaki kupoteza muda wa kufikiria mambo yako. Ona. Nilishakuchoka na mambo yako. Sikia, nakwambia stop, nyamaza. Yaani sijui kilato mimi, sijui suruali mimi, sijui t-shirt mimi, sijui poda mimi, sijui mafuta mimi, sijui perfume mimi. Nakuchoka. Please nakuchoka, naomba samahani. We dada, hivi unajionaje wewe? Wewe unajionaje kwanza wewe? Vizuri tu. Vizuri? Mwanamke kama wewe huna akili. Unaweza kunipeleka mimi mwanaume? Nywele mingi. Hivi mwanamke unajionaje? Hivi mwanamke unajionaje kwanza kunipeleka mwanaume mimi? Wewe usikia sana haya. Wewe unaweza kunipeleka mwanaume mimi? Wewe haujui kuchunga mwanaume wako.
Umeona hicho kunafanya nzako? Hebu try. Nini? Jaribu Kiswahili. Wewe vyenye nakwambiaga utaki kusikia. Kila siku nakukataza vyenye nakwambia utaki kusikia. Kama nani, hebu kwa sele, kwa ni sele. Hoje kuigiza? Mumbesa wanyu. Umva ndakubwire nundi munsi ntuzosubire cyo urashobora kuntwara umushere je uranzi ndaba hama ejo nejo bundi ntuzigere hama ndakubonye nzogukubita wiburi yo wambonye wewe nyene Nibiki. Darusha. Sikuruha gusa mama. Darusha koko. Urashijwe niki kama. Mama, twankore ivyo mama. Mama quartier yose mama. Nta muntu numwe abantu bose mama. Bose bagenda barantwenga nzokura hembwa. Nzokura umugabo mama. Mbarira mama. Warantashije gaciro mama. Nuko riki ariko quartier yose ahantu hose nciye mama wakozika ariko mama reka ndakubwire mwanana bijya nabigize kugira bakuvinyo mama ntwari gukora bijya mama abantu bose bagenda barantuka mama ahantu hose ndabyumva kandi ndagutegera mugana nanjye nta kundi nari kugira Eva nyumva nta kundi nari kubigira mugana nzokora iki mama nta kintu ahantu hose mama ciye nta muhungu numwe akimba nigwere Eva nokora iki mama nyumva basi sizukuri mama nyumviriza basi burya nta ntanga itagira iherezo ndazi yuko umunsi umwe uzishuka nije ndabikubwiye nije mama wawe ndabikubwiye numwe mvugisha n'uremera aho uranyemera jewe nico gituma nakoze bijya kandi ndakubwiye yuko atantango iburi herezo ndakwigize utekane sivyo urabinyemerera mwana mama ndabikwemerera mama Top Burundi cinema rero kuko mubibona ndiko ngenda ahantu bita iwabo basigaye ni mu kibanza cyiza cyane ikibanza rero abatari bake bakunda gukoreramwo ibitari bike hanyuma rero hakaba bambwiye ko hariho abarikinyi b'amasinema abakinyi b'amareresi kandi bimenyereye gose cyane mukunda no kubona nga kuri Rema TV bafise ibikorwa bitandukanye rero bakaba bari mu myimenyerezo kandi bakaba bari no mu bikorwa bitandukanye uno musi rero tukaza kuganira ku bitari bike reka rero mukanya kumbure ndahagere ndabe ko baba bahageze kugira ngo turabukungene biri bugende hanyuma tuzoganira nabo kugira ngo babe batabamanye namwe mukanya rero mwonye ko muri kumwe nanje Lenine Manario hamara ndabona ko muhinga bw'ivyuma hari uwo bita Dem Nyila nuko rero ni mukanya gato cyane gose cituza tuganena karibu wacu mara muri ivyura turashima ndabona ka barembeje ego muracabandanya ibikorwa kandi ego ahubwo bigishushe rero jewe ndakuzi kwizina rya Ciza sinzi yuko ariko citwa no munsi niryo nyene ntarindi baramba nitwa Ciza Joseph yesu nkorona ibabwiye ngira mamaze kubibona yuko aha bari no bakunda kuba bari mu myiteguriro ndetse n'abatari bakimbwira mamaze kubona mu video atandukanye haba harimwo bamwe nabandi bamaze gukurikirana imbonesha kure ya Rema muramaze kubona yuko hari ikibanza kino nyene muhora mubona ni wabo basigaye kandi rero urumva ko sinzi Ciza nawe twarigeze kuvuganira ngaha mutubwira yuko kino kibanza mugikoramo n'ibindi bikorwa bitandukanye ego kini kibanza gikomeye cyane nkuko nyakuba umuhisi yasize ahakoze yashatse ko hakorerwa nk'ibintu nk'ibi nyene ariho ibintu by'ububare ibintu byo kwakira abashitsi n'ibindi umva twebwe nko muri GFS twafashe ingingo yuko twagirira n'imyimenyerezo
y'amasinema kandi bikorwa n'ukuri turashimaho bigeze. Abatari bakira mu kino gihe bakina amareresi baravuga yuko bafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane kubijanye naho bashobora gukinira cyangwa imbere no kubijanye naho bashobora gutegurira ukungene bashobora gukina amareresi yabo. Uno munsi murumva ko n'amahigwe kuri GFS namaze kubona ko ari The Gift Films Society nanzi yuko muba mwarahinduye ntimurahindura no muracari muri GFS. Oya ntidushobora guhindura izina nirihinduka. Afuma hinduka mu muntu ari kuzina ntibishoboka. Sinovuga yuko rero GFS ari abashitsi muri Rema TV ariko rero no hava mvuga yuko reka tubite ko ari nk'aba partenaire kubera ko nabantu nibaza yuko isinema yabo ya mbere atanguye kurengana kuri Rema TV nibaza ko atakinyama kirimo. Ego nivyo na yindi yarenganye nizo hanze zaje guca aho mu nyuma ariko gwacho nizo zatanguye. Ayese nuko no munsi tugiye kuganira ku bikorwa nsanze muri mwo uno munsi urana ko nsanze murabereye ijisho muri benshi akumburengirano hava mvuga ati mbega twovuga yuko mwaje mu bikorwa nyabaki uno munsi. Nkuko vyama biba minsi yose ku munsi wa Mungu no ku munsi wa kane twama turi mu myimenyerezo. Ndibaza yuko aba nta numwe ari mushasha ngaha bose nabasangu n'aba GFS bukuri. Ego maze kudusohorera filime zitari nke uno munsi. Hanyuma rero ikibazo nkunda kugira je ku bantu kugira ngo bashobore kuja hamwe nuko akenshi nkunda kwibaza ati none mbega kugira ngo murinde mwiyumvira kugira mushobore kuja hamwe mungana gucyanya harimo aba papa harimo aba mama harimo aba jeune garçon harimo aba jeune fille mwakoresheje ubuhinganya baki kugira ngo mushobore kwiyegeranya. Ubwa mbere na mbere ubuhinga twakoze nuko umwe wese afise imyiteguro yiwe talent. Twebwe aba benshi bava mu mihinga itandukanye baje biyongera umwe wese azafise intumbero yo gukora ireresi canke gukinira ireresi canke no kuyandika. Umva rero mbere turashima kuko aho tugeze urabona ko n'abatanzania bariko barakora. Nk'uyu mwumva mu cameraman wacu Nilas yavuye muri Tanzania amaze imyaka irenga 12 ari muri Tanzania ariko yaje kwifatanya n'abarundi bene wabo kugira ngo dukore ikintu ciza. Ikindi twakiriye n'abaturakira n'abashitsi kuko tuheruka muri Tanzania gukina sinema yitwa Captain HABONA none no munsi kandi nawe yari yatwakiriye iwacu twamwakira uno munsi iwacu nawo mu Burundi mu Kamenge muri Nahangwa kugira ngo dukine indi sinema izoja muri East Africa Community. Wow. Nuko ngira muravyumva nibaza ko tuza kugira amahirwe kugira ngo dushobore kuza kubona umwe muri abo batanzania nabo baje kugira ngo bafashanye n'abarundi gukina kuko urumva ko abarundi bacu ro batangiye kugendagira mu miseze twarigeze gukorana ibiganiro bitari bike bariko batubwira ukungene hari filime basohoye kumbure sinzi kwaza guhava batwemerera yuko dushobora kubona agapande gato cyane mugabo n'ivyakunda sawa bidakunze naho nta kundi haza kwihangana mugabo rero nibaza yuko bobo turaza kubonana nabo hanyuma kumbure tunavugane n'umwanya muto yina cyane cyane nuko nubwo igiswahili kitaduga cyane ngira turaza kwiyaranja nawe n'utazi igiswahili ntayoberwa na ndiyo. Wazazi wangu walijitahidi kunisomesha kadri ya uwezo wao. Na mimi nilijitahidi kusoma kwa bidii ili kutimiza ndoto zangu. Hakuna kitu chenye thamani duniani kama wakati. Maana wakati ukienda haurudi. Vipi mbona ukaacha watoto mpaka ukaja nyumbani na mume wako kamuacha? Vipi kakuaje mpaka sasa hivi uko nyumbani na watoto kawacha ndani kwao kwa babake? Hivi shemeji, wewe ni mjumbe wa nyumba 10. Kama unapita kila nyumba kujua matatizo ya nyumba hii yako vipi, matatizo ya nyumba hii yako vipi? Mimi nisikilize. Ujue nimeshiriki kwenye harusi yenu. Unafahamu hili? Basi kama unaweza kufuatilia harusi yetu, ngoja kwenye msiba wetu uweze kufuatilia vizuri. Msiba upi tena? Basi mfuatiliaje mzuri wa mambo? Ndio kufuatilia yanakuhusu na sio kuhusu. Sasa kwa nini umeacha watoto? Kwanza nikuulize. Wewe ushagombana na mkeo? Ndio. Ushagombana mimi nainua miguu vyangu kuja nyumbani kwako kusuluhisha matatizo yenu. Sasa vipi wewe kiherere gani kichokuta kuinua miguu yako ulipotoka kuja hapa kusuluhisha matatizo yangu? Wala sasa wanakuhusu wewe na nihusu mimi. Tanzania nuko leo. Yaba mu Burundi nakumbuka. Sikiliza Mariam. Taarifa zako zote ninazo. Taarifa? Yes. Taarifa gani? Ina maana usijui ndio? Hivyo Mariana ni bingwa sana wa kushawishi wake za watu watoke majumbani kwao na kuishi maisha kutangatanga na wanaume. Ese mukoro nabibabwiye ngira magiye murabona ibitari bike muri ino cinema ariko rero nkuko mwavyumvise rero mu Burundi ntabwo itangire urusha mugabo rero ubu ibintu bimeze neza cyane hamwe ko mwabibonye rero burya abatanzania nabo bafise urukoba nk'urwi wacu Kirundi naweza
nadhani hata Warundi wetu wakifika Tanzania mwacheki wakisema Kiswahili vibaya. Hapana, wanajua. Wanajua Kiswahili. Umeshawakubali hivi? Nimeshawakubali. Ndio maana mnatumika nao. Ndio. Haya, jina lako basi? Kwa jina naitwa Frederick Michael, jina la uigizaji ni Captain HABONA. Nimefurahi kufanya movie ya Captain HABONA na waigizaji wa GFS, nikianza na Caesar Joseph, na mshukuru Mungu tulifanya vizuri movie na nimepata uzoefu wa kufanya movie na Warundi. Tumekuwa tu kitu kimoja kwa ajili ya kuunganisha nchi mbili za East Africa Community. Na hivi niko nchini Burundi, nimepokelewa na kundi la GFS vizuri. Nimefurahi, bwana Caesar Joseph kanipokea. Na tuko mbioni kufanya movie nyingine inaitwa Afterlife na GFS kutoka kwa kampuni ya Kanumba The Great Films na GFS company. Yani leo mnajisikia vipi kuwa mnaweza mkaigiza kati na Warundi huko? Waigizaji Warundi wako vizuri, wako vizuri, wanaigiza vizuri, nimewapenda, wana nidhamu, wana personality nzuri, good looking, wanaongea vizuri, hata Kiswahili wanaweza. Kwa hiyo tutafanya collaboration ambayo ni nzuri sana. Na kwa sababu gani mlichagua kutumika na GFS na wakati kuna watu wengine wanafanya movie huku na ni wengi? Unajua movie tunaangalia storyline, story inasemeje. Sio kwamba kila mtu anafanya movie. No. Movie imeniambia kwamba nahitaji niigize na waigizaji wa GFS kwa sababu kuna wanachanganya lugha ya Kirundi na Kiswahili. Na movie yangu inataka hivyo. Kwa hiyo ningekuwa nataka kwamba Kiswahili tu ningeenda hata sehemu nyingine. Lakini kwa sababu inataka watu wanaoongea Kiswahili na Kirundi na kwa lengo ni collaboration, ndio maana niko hapa. Wanaofuata kipindi sasa hivi unaweza kuambia vipi sinema zinaweza zikaingiza pesa, kwa sababu leo wenyewe wanacheza wanaona kama ni kucheza tu wajifurahishe? Sinema kwanza naomba niwaambie watu, sinema ni kucheza sinema ni kipawa. Na kwenye Biblia watu kama ambao ni Wakristo wanajua kipawa ni kitu cha thamani. Na mara kigeukapo mtu hufanikiwa. Kipaji ni kitu cha thamani. Na mara kigeukapo mtu hufanikiwa. Sasa kwa mtu ambaye hajui nini maana ya thamani ya kipaji, mimi nitamshangaa. Sinema inaingiza pesa na sinema ni kazi kama kazi zingine. Na ndio maana mimi niko hapa. Ingekuwa sio kazi usingeniona hapa. Kwa hiyo timizi zinaingiza pesa ndio maana niko hapa. Hakuna mtu ambaye ni mpuuzi tu akatoka from Tanzania to Burundi, yani for nothing. No. Hii tuko hapa kwa sababu ya kutengeneza pesa, kutengeneza majina, kufanya biashara mbalimbali pia. Nimekuuliza hivyo kwa sababu wengine wanacheza sinema na hawajui inaingiza vipi. Kuhusu sinema tuna category tofauti. Kwanza kuna maproducer na waigizaji. Kwenye mwenye sinema anayetengeneza sinema ni producer. Kwa hiyo inaweza kawa kundi la GFS wao ni maproducer. GFS as a producer. Lakini waigizaji wanatoka GFS. Kwa hiyo pesa zinazopatikana zinaingia kwa producer ambaye ni GFS company. Nikizungumzia film kama Captain HABONA, maana mauzo yote yanaingia Kanumba The Great Film Company. Kwa hiyo watu watofautishe kati ya maproducer na waigizaji. Watu wengi wanaangalia waigizaji. Waigizaji hawatengenezi sinema. Wanaotengeneza sinema ni kampuni. Ni kwa hiyo ushauri namalizia, ningekuuliza ni ushauri gani ungetoa? Mimi niwaambie Warundi na pamoja na watu wote kwa jumla waigizaji wa Kirundi, kama kuna mtu ambaye ana kipaji, mwingine ambaye anapenda kushiriki na sisi, aweze kufika GFS company, aweze kupata maelekezo yote kwa bwana Chiza, kwa sababu Chiza ndio aliyonipokea. Kwa hiyo wafike kwa wenye uongozi wa GFS ambao wote ambao ni wanahitaji kuigiza katika hii short film yangu. Naomba wafike, Chiza atawafanyia interview. Kama watakuwa wako vizuri tutafanya nao. Kama hawatakuwa vizuri basi tutashukuru Mungu. Ila tuko pamoja Kanumba The Great Film Company. Nababwiye harimo abamama, harimo abasore, harimo mwinkumi, harimo ndetse n'imigwi itandukanye mu gihe rero bitoroshe kuburyo ahantu hari abantu kugira ngo ushobore kwegeranya abantu nk'abonye urumva ko ari ibintu bitaba byoroshe. Mama ni sawa? Ni sawa nuko turashima. Murashobora kutwidondora gato? Je nitwa Niyosawa Stella. Nkaba ndumukinyi muri GFS. Ariko Stella nasanze uri kuravuga kajwi kari hejuru sinzi n'umwanya aho gace kagenda.
Murabizi yuko abamama n'abademoiselle ntibakunda gushijwe hejuru. Ariko iyo bikenewe barayiduza. Ego. Cyane gose. Ndabizi ko rimwe na rimwe birashika nk'iyo washavuye canke iyo hari ibindi urimo uri muri mudu dimwe ureze ukavuga mu bisanga. Hanyuma rero nagomba kubaza kugira ngo urinduza hano gukina amasinema mu gihe twari tumenyere ko mu Burundi amasinema kinwa n'abantu bato abakira aba jeune wewe byakuje mu gute? Jewe nabitanguye haraheze guhera muri 2003 kubera nakuriye mu mashuri nkina ma théâtre mu nyuma niho umwana wanje na yari muri nkoze mu byo gukina amasinema abinjanamwo nanje numva ndavyisanzemo kandi sanga ego sanga nanje ndabikunze yego nico gituma naciye nanje nifatanya n'abandi kugira dutere tuje imbere tureko twoshikira abandi aho bageze kwera barabona amasinema mu Burundi aracari nitwovuga ngo ntagitangura mugabo turacyari mu ntango yabyo. Yemwe ngira muravyumva yuko ari ibintu bikomeye cyane kuko kubiye ati jewe nasanze nabyisanzemwo mu gihe ro tumenyere yuko abantu bakina amasinema benshi mu Burundi ndetse no muri Afrika atari hake iyo bakeneye umuntu akuze usanga bisize ingwa ugasanga bagize ibindi bintu mu mushatsi ngo reko arondera imvi mugabo hano murabona yuko naba mama bahumuye batuje kabisa kandi ubona yuko rero bafise impano yo gukina kabisa. Hanyuma no mbega nagomba ndakoze ikibazo kimwe gusa kugira ngo nchimvugana n'abandi urashobora kubwira iki aba mama n'aba papa uno musi mu Burundi bavuga yuko amareresi akinwa n'abantu baba jeune? Iyo mentalite barakwiye kuyikuramo kuko haraho nk'umugwikana kuzurondera nk'umumama akuze bakamubura. Iyo byo rero ico cyumviro cyuko amareresi ari y'abantu bakire bato sibyo na gato. Irifo ko tujijuka tukajana nibihe n'ahandi yo turiko turaraba nk'amasinema yo hanze usanga ari abakecuru bashaje urumva twarasizwe mu ijambo rimwe irifo uko natwe tuva hasi tugatera tuje imbere. Murakoze cyane. Ego hanyuma rero ariko murakoresha umwanya mu kugira ngo mushobore kuza gukinira ngaha murashobora gukoresha n'imitsi n'ibiri itatu atakindi kintu muranguye mu buzima bwanyu mbega ico mwiteze kuzohava muhakura n'icyahe? Icyo twiteze ni kinini cyane kuko iyo umwana atanguye yavura aratambuka agakura natwe twizeye yuko ibyo tubona hanze natwe tuzotinda tukabishikako hanyuma natwe tukazobyigisha abana bacu erega niko bimeze mu buzima ikintu cyose kiri intango kandi kikabandanya gikura.